So for all of you who see this, you should know that the Pentecostal church in Burundi have strong and very old relationships to Sweden. Ico mwomenya mwebwe mwese muriko muratukurikira nuko amashengero ya Pentecote mu Burundi afise imigenderanire idasanzwe n'ishengero rya Pentecote muri Sweden. Nibagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise barimo kwiye gufita aya majambo mukayafata kugira ngo muzokomeze muyije kono majambo mboye muri yarashize mu mutima wanje ndayibitse ishengero sinzi biri imbere ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha isi y'unamunsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza Imana namwe shengero ry'umwami bamwe muzokomera mushubire mu gishingo cyacu muzokomera mwibuka ku isi ya mwishi imisi igoye abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abarama. Muri iki gihe ikirere cyo hejuru y'abapentekote kiraroze nta bintu mubona hejuru mu kirere abamaze kubibona babari babagorora amaboko ntimubeshe muri abantu b'Imana iki kirere kiraroze hejuru y'abapentekote birya bintu byose mwabonyeyo binyurira nibihuha gusa kabisa nibihuha erega haraho abantu babesha bakabura n'ingene babesha ico tuzira twebwe na Rewi Petrus yatanguje amashengero ya Pentecote nta na rimwe yemeye ikintu citwa archevêque canke ibintu bene ivyo ibintu bitaraba no muri katolika y'u Burundi super archevêque nubugesera. Förberedde det här, det blir många bibelsammanhang. Välkomna till Sodom och Gomorra. Det är rubriken för den här kvällen. Iminsi tugiye kwinjiramwo iminsi ya nouvelle ordre mondiale aho hategezwa kuba idini rimwe bariko bayageza kubaka idini rimwe muzobona ko abantu bazotangwa guhindura imvugo bavuge ko bavuga ubumwe bw'amadini bavuge tolerance bavuge gushira hamwe bavuge kwemerana. And the aim was to strengthen unity and love within the church. Intumbero twadufise kwari ukubaka ubumwe kandi kugira ngo hagumeho urukundo mu ishengero ry'Imana. Iyi si irashaje igeze kure igeze kure. Aka gakorasi ndakaririmbye kuko hariho abantu bagakunda cyane muri Pentecote. Ntabo novuga amazina kuko nta nabo mwomenya. Aka karirimbo rero kasa nagateye ubwoba. Mumbabarire sinje kubatera ubwoba ariko nagomba tuvugane amajambo adasanzwe. Amajambo akomeye cyane, amajambo yerekeye amashengero ari mu Burundi muri rusangi ariko ivy'umwihariko turavugana cyane kuvyerekeye ishengero rya Pentecote mu Burundi. Umuntu yohava yibaza ati mbega ni kubera iki none tuza gushimikira cyane ku ishengero rya Pentecote tutaza gushimikira kuri katolika cyangwa kuri anglikani tuza gushimikira kuri iryo shengero kuko bigaragara ko kino gihe riri mu bihe bitoroshe. Turaza kurabira hamwe ukuntu iryo shengero bigaragara ko ririko riraca muri bya bihe bya kera by'amacakubiri y'amoko n'ay'intara. Ico ni kimwe. Icya kabiri turaza kurabira hamwe ukuntu iryo shengero rya Pentecote ririko riraca mu bihe bidasanzwe by'uburongozi. Ubwa gatatu turarabira hamwe ukuntu mw'iryo shengero hariko harabaho
guhahamira amaronko cane gusumvya kwitwararika ivy'Imana. Ubwa kane turarabira hamwe bamwe mw'iryo shengero bariko bagomba kwivanga n'ivy'isi. Aha twovuga cane ivyo bamwe bavuga yuko vyoba bigomba gutosekaza imico n'akaranga vy'abapantekote. Ubwa gatanu turatanga impanuro kuko iyo mw'ishengero bigenze nabi n'igihugu kirashikirwa. Nuko rero mwihangane cane muvyumvirize kuko birahambaye cane. Ariko kandi ntimwibagire gufyonda kuri subscribe, fyonde kuri jeme no kuri kakazogera kugira ngo igihe cose dushize kw'icigwa ntikizogusimbe. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Igihugu c'u Burundi kirimwo amashengero atari make. Ayo mashengero yose akaba yemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Kandi rero ayo mashengero yose ategerezwa gukorera ku rutonde canke ategerezwa kugendera ku mategeko ahabwa na leta. Leta rero ishiraho amategeko mu ntumbero yuko mu gihugu hatoba akajagari mu bijanye n'amashengero. Naho bimeze uko hari aho gacamwo abagize ayo mashengero bagacanamwo bonyene ubwabo, canke naho na leta nyene kubera inyungu izi canke ziriya ugasanga iraciye ku ruhande uru canke ruriya, amashengero agasambuka. Ivyo rero turamaze kubibona aho bamwe usanga bashigikiwe n'umugambi uri ku butegetsi, abo ugasanga nibo baciye bagira inguvu kubera igitsure c'umugambi uri ku butegetsi. Murazi ivyabaye mw'ishengero ry'abadive canke ishengero ry'abadivantiste bo ku munsi w'indwi. Murazi ivyabaye muri Ezebu. Eka ivyo rero vy'isambuka murazi yuko bigezweho no mu migambwe. Ico gihuhusi rero cahuhuye nk'ayo yandi mashengero, ico gihuhusi cahuhuye mu migambwe. Ishengero rya Pentekoti naryo nyene ryasigaye inyuma. Biragaragara yuko iryo shengero ririko riraca mw'ico gihuhusi. Mu mashengero yasa n'ayagerageje kwifata iri shengero ryarimwe. Si rya mbere rero, eka si n'irya kabiri tubabwira ku ngorane ziri mw'ishengero rya Pentekote. Ariko icigaragaza coco nuko izo ngorane ziguma zija ku yindi ntera. Izo ngorane rero ahanini zihagaze ku burongozi butumvikanwako. Ivyo rero ahanini akaba arivyo bigomba gushikana hasi iri shengero ryahora riri mu mashengero yiyubashe mu Burundi, eka mbere no mu makungu. Uwakubwira rero ngo mw'ishengero rya Pentekoti nta gihuhusi kiriyo yoba guhenze. Abarundi nabo barayamaze bati ntawuhisha umwotsi inzira kwirasha. Reka duhere kuri iri jambo ry'inkoramutima ryasize rivuzwe n'uwahoze ari umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'Ikiremba imbere yuko yitaba Imana. Iri jambo riri mu nyigisho za nyuma yoba yaraherejeko igihe yataha. Nibagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise barimo kwiye gufita aya majambo mukayafata kugira ngo muzokomeze muyije. Kono majambo mboye yarashize mu mutima wanje ngo ndayibutse ishengero. Ati mwari mukwiye gufata utu telefone twanyu aya majambo mukayafata muzokwame muyiyibutsa. Ati sinzi biri imbere. Byumvikana ko yabona yuko atogenda ayo majambo atayavuze. Sinzi biri imbere. Ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha. Isi y'unamunsi
yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amaronko. Ati yisi rero yishwe n'abakozi b'Imana, abarongozi bariko batwara abantu mu buzimire. Kubera iki? Kubera amaronko. Aha murumva yuko iri jambo ritekeye ingorane z'uburongozi, ritekeye n'ingorane z'amaronko. Ni kuvuga ngo abarongozi basigaye bahahamira amaronko. Amaronko y'ukuronga isi ukagarariza nde? Ukagarariza Imana. Namwe shengero ry'umwami, bamwe muzokomera musubire mu gishingo cyacu, muzokomera mwibuka ku isi yamwishe, imisi igoye, abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abarama. Voilà, aya majambo umwongereye ko aravuga n'amajambo adasanzwe, byumvikana yuko yumva adasigaje igihe kirekire, agomba kuburira ishengero muri rusangi. Ati mwiyubare, ati abantu benshi bazogwa mu buzimire, ubuzimire bwande, ubuzimire bw'aba barongozi babatwayemwo. Ibi ntibibatangaze rero, na John Maxwell yaravuze ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Ntawavuga izi ngorane ziri muri Pentecote aterekanye ukuntu Pentecote yashitse mu gihugu c'u Burundi. Ibi ndabivuze kubera biboneka yuko hariho igitugu kiri hagati ya Kiremba na Kayogoro, aho Kayogoro ivuga yuko ariryo shengero rikuru ryashikiyemwo ubutumwa imbere yuko ukwira handi hose. Kiremba nayo ikagira iti oya, ubutumwa bwahereye Ikiremba imbere yuko ugenda handi. Izi mpari rero ntawo kwirengagiza yuko zitoba zirimwo mu ngorane ishengero rya Pentecote ririko riracamwe. Kuko abanyakayogoro bavuga bati raba Kiremba vyagenze uku. Kiremba nayo iti eka ahubwo Kayogoro ni iri kwirakora ibi nibi. Nagomba rero tubanze turabire hamwe aho ishengero rya Pentecote vy'ukuri ryahereye mu gihugu c'u Burundi. Nagomba nisunge igitabo canditswe na Dr. Seheye kuvyerekeye kahise k'ishengero rya Pentecote mu Burundi. Ndabacira ku mayange, ibindi mwaravyisomeye canke murashobora kuvyisomera. Mu 1932 ngo niho abamisiyonere bo mw'ishengero Batista mu Burundi batumira umumisiyonere yitwa William Bachman. Abo bamisiyonere ngo baturuka mu gihugu ca Denmark, ngo niho binjira urusengero rushasha. William Bachman nawe araza ngo abona Uburundi ingene ari bwiza, ngo niko guca abwira bagenzi we hariya mu Busweda ate bagabo muraza mukorere mu Burundi kuko ndabona yuko ari igihugu ciza, muraza mukora igikorwa c'Imana. Abo nabo rero ngo ntibabifashe nk'ivyo gufyina, ahubwo baciye bagenda gusaba uruhusha ababirigi, kuko nibo bari barahawe Uburundi n'u Rwanda kugira ngo baburere imbere yuko uronka intahe y'ukwikukira. Wamaze kuronka urwo ruhusha niko guca baza i Bujumbura kugira ngo bavugane na Buramatari. Uwo mu Buramatari yabakiriye neza, abatera intege kugira ngo batangure kuvuga ubutumwa bwiza. Ababwira ko vyoba vyiza bagiye kuvuga ubutumwa mu ntara zitarashikamwo abamisiyonari. Abo baragiye haca haza abandi baje gutata aho bokorera. Ngo niko guca baja Igitega kuraba aho botangura gukorera. Ngo barashitseyo baharonse ikibanza ciza
umutware ngo ntiyabemereye yuko bacubakamwo kuko ico kibanza cari ku birometero 8 kandi amategeko yasaba yuko abamisiyonari bategerezwa kuja ku birometero 10 uvuye ahari abandi. Abariho ico gihe bari abamisiyonari ba Katolika. Aho byase ngo haje abandi bashikira i Kongo aho bita Ibuvira. Abo nabo rero ngo baciye baca mu kiyaga ca Tanganyika mpaka mu Rumonge baca baduga imisozi. Aho bariko baduga i Bururi ngo bashikiye ku muganwa yitwa Ndarishikije ngo niwe yabakiriye kandi abakira neza kuko ngo bari basanzwe bumvikana no mu rurimi kuko yari yarize mu ishure ry'Imuramvya. Ico gihe kubera barondera ikibanza yarahejeje arabaha ikibanza kimeze neza, ariko wacatinya yuko abapatiri nabo bashobora kwiyumvira yuko agomba ko habaho intureka. Ariko ngo yaciye ababwira ati bandanya mutata n'ibindi bibanza muje hariya imakamba hariyo murumunanje arabakira. Uwo murumunawe nawe yitwa umuganwa hararawe. Ikirembe basize baharonse bagiye imakamba. Uwo muganwa hararawe nawe warabakira, ariko ngo ntivyanamworoheye ko bumvikana neza kuko ngo ntiyarazi kwandika canke gusoma. Niko guca abereka itongo baba bararironse mu Kayogoro. Ngo mu gusubira inyuma baciye Inyanzarake babona gusubira muri Sweda. Inkuru y'umwana isubira inyuma aho bari bandikiye umukomiseri kugira ngo baronswe ayo matongo. Ngo rero mu kubasubiza itongo ryatanguye kuboneka ryari rya Kiremba ihegitare 5 n'ihegitare 6 zo mu Kayogoro, ariko ngo mu Kayogoro ntihashotse haboneka kubera iryo tongo ryari rikirimwo imirima. Nuko ubwa kabiri rero ngo haciye haza abamisiyonere baje kuhakorera, kuko baguhaye itongo nturikoreremwo ivyo wavuze haraca umwanya bakarikwaka. Mu 1934 rero ngo niho guca haza abigeme babiri, uwitwa Alice n'uwitwa Arma. Abo nibo baje gutanguza ibikorwa, bari baje baherekejwe n'uwitwa Lemuweli, uwo nawe akaba yari umukuru w'abamisiyoneri hariya muri Kongo. Aho rero ngo bari bagiye mu Kayogoro niho guca bashikira ku muganwa. Uwo muganwa abakira neza, araheza abarungika ku mutware waho habonetse ryatongo. Ngo niko guca babashingira akarimbi. Ico gihe ico batanguye gukora ngo batanguye kwigisha abantu gusoma no kwandika. Ariko kandi ngo naho bavuga ubutumwa ngo hari ibikorwa batashobora gukora, nk'ibikorwa byo gutegura uruhimbi canke gusengera canke kuraganisha abubaka Kristo. Waheze imisi mikeya haca haza abandi bamisiyonere baja Ikiremba. Ikiremba rero ngo niho haciye hatangura gukorerwa ibikorwa by'ishengero nyamukuru, akaba ari naho hahavuye habera umubatizo wa mbere. Aho umwanditsi aravuga ati ivyigaragaza nuko hari amashengero yatanguriye ayandi kubaho nka Kayogoro na Kiremba. Dufatiye ku ngingo yavuga ko kugira ngo ishengero rya Pentecote litangure hategerezwa kuboneka umumisiyonere w'umugabo arirongora ashobora kubatiza no gusangiza. Dusanga ko naho Kayogoro ariyo yabaye imisiyoni iya mbere yatangujwe n'abakobwa babiri Alice na Arma Anderson, ishengero rya mbere rya Pentecote ryatanguriye
ikiremba kuko umubatizo wa mbere wabaye ku munsi ugira 13 w'ukwezi kw'icenda ku mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 936 mu Kayogoro naho umubatizo wa mbere ukaba ku munsi wa 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 936. Umwanditsi mu gusozera kuri ikintu ca Kayogoro na Kiremba aravuga ati ayo mashengero abiri ariyo Kayogoro na Kiremba ntarutana cane mbere yofatwa nk'amahasa, ariko kubera yuko no mu mahasa habamwo bukuru na butoyi, ishengero rya Pentekoti ry'Ikiremba niryo ryoba bukuru. Nuko rero nciye ku masonga ivyinshi muzovyisomera, ariko murumvise umuco bisa nibigaragara kuko Kiremba yavyaje ubutumwa hafi intara zose zo mu Burundi. Aha rero ca kindi c'amacakubiri y'intara kumbure n'amoko niho bakunda guhagarara mu kuvuga yuko akagwi k'abantu bava i Bururi biharije izindi ntara zose, bati ivyo ntivyumvikana. Bo ntiyandi majambo murumva yuko Kiremba nayo ariyo yavyaje ubutumwa izo zindi ntara, kandi no kuvuga ngo ivyaje ubutumwa iyo ntara yacirungika umuntu wayo akaba ari we ahagararira ibikorwa vyayo. Bo ivyo turabigarukako mu gusozera. Reka rero ngaruke ku ngorane y'uburongozi. Mu gihumbi kimwe n'amajana 961 Uburundi bugomba kwikukira, niho amashengero 6 ya Pentekoti yaronswa personnalité civile. Mw'yandi majambo ayo mashengero niho yaronswa ubwigenge, rimwe ryose ryarigenga. Ayo mashengero nayo yari Kiremba, Mugara, Kayogoro, Gishiha, Nyanzarake na Bujumbura. Hasohoka ico bita arrêté royal, ryari itegeko ryabemerera gukora bigenga. Ico gihe umwungere wa mbere w'ishengero yaba representant legal w'iryo shengero, icungirizi ciwe nawe canke umuvisi wiwe canke umwajwe wiwe yaba ari umuvisi representant nyene. Nkiyi murabona ni president y'Ikiremba. Aha bavuga bati monsieur le représentant légal de l'association l'église de Pentecôte de Kiremba a Kiremba. N'ayandi mashengero rero yarafise president canke personnalité civile. Abazungu bagomba bagende rero bari bafise ibintu nk'amashure, ibitaro canke inyubakwa, baragira bati ibi ntitwobisigarana ishengero rimwe, reka habishira hamwe rihuza aya mashengero, hanyuma duce tubisigarana iryo shira hamwe. Ayo mashengero yaciye aja mwishira hamwe yitwa ADEP canke Association des Églises Pentecôte. Amategeko rero yagiye arahinduka, iryo shira hamwe ADEP yagenda riri conforma uko itegeko rya leta rije. Mu nyuma iryo shira hamwe ryarahindutse yitwa CPEB canke Communauté des Églises Pentecôte du Burundi. Aho ayo mashengero nishira hamwe vyagengwa n'itegeko ryo muri 19 no mu 2014. Itegeko shikiranganji ryo mu mwaka wa 2022 ryaje rihindura ryarindi ryo mu 2014. Iryo naryo amashengero yose yategerezwa kugikonformako. Nkaha murabona ni iri tegeko rivuga ngo
conformité à la loi numéro 1/30 16 septembre 2022. Iryo tegeko rero ryo mu 2022 ni rimwe ryavuga yuko abaserukira ishengero canke ubuserukira ishengero ategerezwa kuba afise amashure ya kaminuza. Aha ndavuga representant legal n'umuajwe wiwe. Bavuga yuko mu gisagara ishengero n'irindi ritegerezwa guhana intambwe y'imetero 500 hagati mu gihugu naho ko hategerezwa kubaho ikirometero kugira ngo amashengero ntiyinjiranire. Harimo kandi ko abo babaserukira ishengero nukuvuga ngo bafise manda y'imyaka 5. Ubushikiranganje rero bwahaye imyaka 2 yo kwitegura amashengero atari bwikonforme kuri iryo tegeko. Ikiringo ubushikiranganje bwari bwatanze cari itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Ariko rero dusubira inyuma gatoya mu mwaka wa 2023 mwarumvise tubabwira ingorane zadutse muri Pentecote. Umwongere wa mbere w'ikiremba aheruka kwitaba Imana niwe yatwara inama nkuru y'amashengero ya Pentecote. Umunyamabanga wa sepebu nawe yari Nikora. Twarabwiye ivya manda ko yategerezwa guheza ikiringo ciwe, ariko mwarabonye ingene vyagenze. Mwarabonye ukuntu umwongere wa mbere w'ikiremba uyatashe ariwe yararongoye inama nkuru, hanyuma bakazana amastati bateguye ukwabo atazi ivyo ari vyo, kandi ariwe yararongoye inama nkuru ya bose yategerezwa kubimenya, ariko ico gihe yaranse kubisinya. Ivyo twarabibabwiye neza ntitwobigarukako, murashobora kubiraba mu vyigwa vyacu vyo mu minsi iheze. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma, nkuko twababwiye yuko uburongozi canke ubutumwa bwazanywe n'abamisiyonari bavuye mu gihugu ca Swede. Umurongozi w'iryo shengero hariya muri Swede yaraje mu Burundi araganira n'uwahoze ari umurongozi wa mbere w'ishengero rya Pentecote Kiremba, nkuko ariwe yarakuriye inama nkuru y'amashengero. Yoba yaravuganye n'umunyamabanga mukuru wa sepebu. Ico gihe arumva yuko yoba afise intumbero yo gushira amashengero ya Pentecote hamwe agira uburongozi bumwe kugira ngo iryo shengero gikomeze gusumba ubwa mbere. Ariko umwungere yoba atabibonye neza kubera yabona yuko hoba hari vyinyegeje inyuma. Baramubwira ati twebwe turabubaha, mwaratuzaniye ubutumwa bwiza, muradukuza, ubu rero twarakuze ntitukigora abavyeyi, tuzogiranira imigenderanire, ariko nta mategeko mwoba mukiduha, ubu turigenga. Uwe murongozi ni klasi rero ivyo ntibyamunezereye, ahubwo yaciye aca ku bandi. Yoba yaciye aca kuri Kayogoro na Bujumbura, tutibagiye umunyamabanga wa sepebu ariwe Nikora. Abo bandi baravyemeye, ariko Kiremba igira iti eka. Aha rero biboneka ko Kiremba yazimaze kuba intambamyi y'uwo mugambi. Niko guca umwungere wa mbere w'ikiremba akoranya inama y'amamisiyoni bavyaza ubutumwa bwiza, arababwira ibintu ingene bimeze, ati rero vyoba vyiza hamwe misiyoni yose ifise president yayo canke personalite civile yayo, twebwe nk'abanyakiremba babavyaje ubutumwa bwiza tuzobarokomanda. Bati natwe nk'uko iri tegeko ryo mu 2022 leta yashizeho
ribidusaba dutegerezwa kuryikonformako turikurikize, kuko atari ico twunguka ntaco tuzohomba. Aho Mugara yavyumvise nk'ejo ica yihuta kwikonforma kuri rya tegeko ryo mu 2022, aho bamwe bose bari batoye ababaserukira n'ivyungirizi vyabo, baca bagira bati Assemblée Générale nayo canke inama nkuru y'ishengero izotwagwa n'umwungere wa mbere hamwe n'icungirizi ciwe. Nuko barabitwara muri ministere canke mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Abahanuzi b'umushikiranganje baravyiga ko neza, babona birakwiye, nko guca babiha umushikiranganje, arabisuzuma abona nivyo, aca araterako igikumu. Bararonse président canke personnalité civile iri conforme kuri rya tegeko ryo mu 2022. Aho ishengero rya Mugara n'ishengero ry'Ikiremba niyo yatanguye kuronka izo mpapuro zibaha ubwigenge. Ayandi mashengero nayo nka Kirundo, Gashikanwa na Kagari nayo yari yandikiye umushikiranganje, ariko aragerageza kurondera personnalité civile yabo igaragaza yuko nabo bigenga. Ivyabaye bigikunda rero, umunyamabanga wa sepebu yaciye yandikira umushikiranganje amusaba yuko ayo mashengero atoronswa ubwigenge canke atoronswa personnalité civile, ngo kuko bihonyanga amategeko agenga amashengero mu Burundi. Ayo mategeko nayo namwe bagira ukwabo, amwe yatera ikibazo. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Muri iki gihe bariko bararondera izi mpapuro bagomba kwikonforma kuri iri tegeko, niho umwungere wa mbere w'Ikiremba yaja mu gihugu ca Canada akiswe n'amagara, hanyuma agaca yitabira y'Imana. Amaze kwitaba Imana, wa mugambi rero wa Swede ukuja hamwe, umwe yari yanse, uca usubira uravyuka, barawukomeza abari bawemeye. Baragira bati uko bigenda kose amashengero ya Pentecote ategerezwa gutwarwa n'umuntu umwe. Niho umunyamabanga wa sepebu yace yandikira umushikiranganje ati nyakubahwa mushikiranganje, aba bantu bariko bararondera ama président y'ukwigenga yahagarike. Atahubwo nabuza warasinyiye Kiremba na Mugara yanire yafute, kuko yahonyanze amategeko agenga amashengero. Umushikiranganje aca arahagarika gutanga yama président kuri y'amashengero ya Kirundo, Kagari na Gashikanwa. Wewe yavuga ati amashengero yose, amamisiyoni yose uko ari 15 ategerezwa gutwarwa canke guserukirwa n'umukuru wa sepebu. Aha murumva yuko harimo wa mutego wa murongozi yaje ava muri Swede, umwe yitwa Niklas. Murumva yuko hinyegejemwo ya agenda yiwe. Okay, muti none iyo agenda kubera iki abanyakiremba bayitinya? Iyo agenda yiwe ivuga yuko amashengero yose ya Pentekoti ategerezwa kurongorwa n'umuntu umwe. Murumva yuko uwo yoca ahabwa amategeko n'abarongozi bari muri Swede. Muri iyo agenda ikintu kirimo kigira kabiri nuko abandi bavuga butumwa bo mu yandi mashengero boza bakavuga ubutumwa atangorane. Ubwa gatatu nuko hosengerwa abagore nabo bakaba pastori. Ubwa kane nuko boreka abahukanye bagasubira bahagira ubugeni. Ubwa gatanu nuko
uwo aserukira ayo mashengero yoba afise ububasha bwo guha nk'amitasiyo umupasitori kanaka akagira ati genda ukorere hariya, uwundi ati genda ukorere hariya. Ni ukuvuga yuko yoba bafise ko ubushobozi bwose. Iyi agenda rero abanyakiremba bagize bati twebwe ntishobora kudukorako kuko turigenga. Dufise personalite civile y'iwacu twaronse muri 61. Ubu naho twarikonforomye itegeko rya leta ryo mu 2022. Ariko rero sivyo gusa, ubu ni class yifuza yuko aya mashengero akoranira hamwe, hanyuma ingingo zivuye canke amategeko avuye muri Swede, amategeko yafashe agaca ashikira abo barongozi vyoroshe, canke agashikira amashengero ya Pentekoti vyoroshe. Ivyafashe yandi mashengero rero vyumvikana ko na Pentekoti bishobora kwifata itabaye magabo. Eraba namwe tugerageje kugira ubushakashatsi kuri uyu Pasteur Nicholas, we agira ati bamwe baryamana basangiye ibitsina bajya nta caha bakora, ati burya n'uburenganzira bwabo. Ngaha arabivuga neza muri iyi nyigisho yariko aratanga. Ahubwo ndasaba yuko abapasiteri bo mw'ishengero rya Pentekoti boyisigurira abayoboke babo bakumva ubu butumwa neza ni class yariko arashikiriza. Aravuga ati ibyaha byakorerwa muri Sodomu na Gomora abantu babibona ugutandukanye. Ati hariyo ubunyonozi, ukurengera abandi, canke uguhungabanya agateka k'abandi. Ati mugabo ibi vyo guhuza ibitsina nta vyarimo. Aha rero yatanguye kubaza ishengero ati mwebwe ibintu vyo muri Sodomu na Gomora muvyiyumvira kwiki? Förberedde det här, det blir många bibelsammanhang. Välkomna till Sodom och Gomorra. Det är rubriken för den här kvällen. Innan jag säger något mer så tänker jag att ni bara vänder er till varandra där ni sitter och så delar ni med varandra. Vad har ni för referenser till de här två ortsnamnen? Aha rero yariko arabaza abakirisu ingene batahura ibyo muri Sodomu na Gomora. Ndasavye ko abarongozi b'amashengero boraba iyi video bakayisigurira abakirisu babo bumve ivyo uwo murongozi w'ishengero rikomeye ryo muri Swede ryitwa Philadelphia ari naryo ryavyaye Pentekoti, bumve ivyo yariko aravuga. Kubera ntatahura neza ururimi rwo muri Sweda runcanga, ndazi yuko hatabuze abaruzi cane cane abo muri Pentekoti, ndazi yuko baruzi. Reka nikore kuri ikimenyesha makuru citwa CNE News, ni mu yandi majambo ni Christian Network Europe, n'urunani rw'abakirisu wo mu Burayi. Bamaze kumviriza ibiri muri ubu butumwa bwa Nicholas, baciye bandika bati umupasiteri akaba ari nawe arongoye ishengero ryagutse cyane mu Busweda ariwe Nicholas Piensoho, mu gikorane yagirishije ariko yigisha kuvyerekeye ubutinganyi canke homosexualite mu gisagara ca Stockholm. Uwo mupasiteri yaremeje yuko kugira homosexualite canke guhuza ibitsina abantu babisangiye ko atari icaha. Arabivuga muri aya majambo ati the Bible does not explicitly state that homosexuality is a sin. Ati kubw'ivyo rero abantu bahuza ibitsina babisangiye bategerezwa nabo kugira ivyo bakora mu rusengero. Uyu gani ni karasi ariko arabivuga. Umwe aravuga nk'uko vyanditswe n'ikimenyesha makuru ati ibi bintu
bizocanishamwo ishengero. Aravuga ati jewe ndibaza yuko ntoguma mu bintu nk'ibi. Arongera akavuga ati jewe numvise ivyo uyu mugabo avuga, nibaza yuko teoloji yiwe atari y'Imana canke itava ku Mana. Voilà, murumvise rero ingene iki kinyamakuru CNE News cavuze Pasteur Nicolas na Nicolas, murabona ko bicaranye. Nikora yifuza yuko amashengero yose ya Pentekoti ariwe ayanyiganza, ariwe ayategeka, ariwe ayaserukira imbere y'amategeko. Ati nabasabye yuko boronka president nyakubahwa mushikiranganje zifute. Ati nuko bahonyanza amategeko. Amashengero ya Pentekoti ategerezwa gutwagwa canke guserukirwa n'umuntu umwe. Nikarasi nawe ati dutegerezwa gukomeza ubumwe mw'ishengero rya Pentekoti. For all of you who see this, you should know that the Pentecostal Church in Burundi have strong and very old relationships to Sweden. Ico mwomenya mwebwe mwese muriko muradukurikira nuko amashengero ya Pentekoti mu Burundi afise imigenderanire idasanzwe n'ishengero rya Pentekoti muri Sweden kandi kuva imyaka myinshi irangiye iheze. This last week we have been through a conference here in Kayogoro. Yinga riheze twari ngaha mu Kayogoro kadufise igikorane cy'ijambo ry'Imana. We have gathered all the Pentecostal pastors in Burundi for a conference. Twashoboye gushira hamwe kwegeranizamo abapastori bose mu Burundi ngo baze mu nyigisho zabo. And the aim was to strengthen unity and love within the church. Intumbero twadufise kwari ukubaka ubumwe kandi kugira ngo hagumeho urukundo mu ishengero ry'Imana. Ku rundi ruhande ikiremba nabo baragira bati kumengo harimwo akantu. Bati harimwo akantu wamuka. Harimwo akunyu. Bati tugira ubumwe, turongorwe n'umugabo umwe, duhabwe amategeko amwe. Bataha ibi bintu ni amina. Ishengero iyo ryemewe, iyo rifise ivyo risangiye n'isi, iyo rikora imigambi ihuriyeko n'abapagani, iyo rifise aho rihurira n'abanyakibi, iyo ata murongo ugaragara utandukanya abakristo n'abapagani, ishengero riba ribi cane. Aha n'akantu mwumvisemwo kaje kuvuga vya bindi mpejeje kubabwira vya hariya mu Burayi. Twebwe ntituri mu idini, twebwe turi mu bwami. Nta hantu na hamwe Yesu yigishije idini, Yesu yigishije ubwami. Nico gituma mu ntambara za nyuma z'iherezo hazoba kurwanya ubwami bw'Imana. Ishengero ry'Imana ryitwa Ecclesia. Ecclesia byasigura sena, leta y'Imana mw'isi. Haleluya. Agana bamenyesha ba Kristo ba Yesu mushikana amavi hasi mu minsi yacu. Umuntu mu cumba ciwe apfuka amazenge. Ndagana bamenyesha yuko iminsi tugiye kwinjiramwo iminsi ya Nouvel Ordre Mondial, aho hategerezwa kuba idini rimwe. Aha ntiriwe ndavuga vyinshi, ntimwumva ivyo kiremba iri kwirakwepa. Bariko bagerageza kubaka idini rimwe, idini rimwe. Muzobona ko abantu bazotangwa guhindura imvugo, bavuge ko bavuga ubumwe. Bata amashengero ya Pentekoti yose ja hamwe tugira ubumwe, tugira umurongozi umwe. Nuko ubumwe bw'amadini, bavuge tolerance, bavuge gushira hamwe, bavuge kwemerana. Batangwe kuvuga ngo abapentekoti bazoja mu ijuru gusa, si twebwe gusa, n'abariya barakijijwe, umugeni ari hose, hose hari umugeni. Ivyo kubivuga wome ngo si bibi, mugabo ni imvugo y'idini rimwe. Voilà, murumva igituma kiremba iguma itera igere igwanya canke itagomba iyi agenda ya Nicolas.
ariko kandi reka nsubire ndabibutse rya rindi jambo umurongozi wa mbere w'ikiremba Pasiteri Ndikunkiko yarangirizako. Nibagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise barimo kwiye gufita aya majambo mukayafata kugira muzokomeze muyije kono majambo muhe muyerashize mu mutima wanjye ndayibutse ishenge sinzi biri imbere ata aya majambo muragomba muyiyibutse jewe sinzi biri imbere ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha isi y'una munsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza Imana namwe shengero ry'umwami bamwe muzokomera musubire mu gishingo cyacu muzokomera mwibuka ku isi yamwishe imisi igoye abantu bazogwa mu buzimwe bw'abarama. Aha rero avuze ati byose biriko bipfira ku barongozi b'ishengero batwawe n'amaronko. Bivugwa yuko iyi programme ya Nicholas yo gushira amashengero ya Pentekoti hamwe irimwo amahera menshi. Ngozi bamwe rero murumva yuko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi programme ije mu ngiro hanyuma bironkere ayo mahera. Ati ishengero gishwe n'abarongozi kandi kubera amaronko. Ati bazoshira ishengero mu buzimire bumwe bwa baramu. Aha rero Pentekoti y'ikiremba niguma ivuga ite bagabo ibi bintu biteye amakenga. Bati kugira ngo twirinde ibi bintu vya Nouvelle Ordre Mondiale byo kugomba gupoperanya abantu hamwe bubu burongozi bumwe bizokorohera babantu kuturungikamwo vya bintu bipfuza yuko bikogwa ya agenda yabo. Bataha rero twebwe turigenga dutegereza kwikonforma kwitegeko ry'ibihumbi 2022 rivuga yuko ishengero ryose ribwirizwa kuba rifise uburongozi bwaryo ubuserukizi bwaryo. Batahubwo twifuza yuko nayo yandi mashengero yose 15 rimwe ryose rigira personalite civile, rigira independence, rigira ubwigenge. Bati mu gihe ishengero ryose ryoba gifatira ingingo muri assemblée générale yaryo, bati rifise uburongozi bwaryo ubuserukizi bwaryo, vyogorana ingene baza kwinjizamwo amagenda yabo kuko ishengero niryo ryonyene ryo kwifatira ingingo y'ukubijamwo canke kubireka. Bati twebwe twifuza yuko sepebu yobandanya imeze nka kujya kwa kera ari communauté des églises de Pentecôte di Burundi mugabo itavogera intunganyo y'amashengero canke ubwigenge bw'amashengero haba mu gukora imigambi haba mu gukora ivyo bagomba gukora. Bati nta kuntu ishengero ryogomba kubaka ishuri canke gukora igikorwa cayo cemejwe n'inama nkuru y'ishengero hanyuma ngo ije kubanza gusubira kubaza sepebu kandi aribo bayishizeho. Bati nibigume kujya vyahora, sepebu ize gufasha mu gihe bikenewe ategira amahoro n'ahandi kuvuga yuko iyi president canke iyi personalite civile yo kwanigwa umushikiranganje yoyifuta. Bati ibi bintu vyo bibaye ubwa mbere mu Burundi aho umushikiranganje canke abahanuzi b'umushikiranganje biga ku kintu bakabona ko ari ikintu kijanye n'amategeko, ikintu kimeze neza, hanyuma mu nyuma kubera igitsure c'abandi bantu bagaca bafuta ico kintu. Bati ivyo vyo bibaye ubwa mbere mu mateka y'u Burundi. Amatwi adusumira n'aya mashengero yandi yariko arasaba ko yoronka personalite civile. Aha twovuga Kirundo,
gashikanwa na kagari ngo yoba yarandikiye umukuru w'igihugu kugira ngo amuture ikibazo cayo, kuko ntatahura igituma itegeko nshikiranganji ryo mu 2022 rivuga ko amashengero yo kwikonforma kw'iryo tegeko agakora yisunze amategeko, bati ntitwumva ingene twokwankirwa kandi abandi baronse president canke personnalité civile. Ubu rero ntituramenya ico baba baraganiriye n'umukuru w'igihugu, niyo twakimenya tuzokibabwira. hari aho abantu babesha bakabura n'ingene babesha. Ico tuzira twebwe na Rewi Petrus yatanguje amashengero ya Pentecote, nta na rimwe yemeye ikintu citwa archevêque canke ibintu bene ivyo, ibintu bitaraba no muri katolika y'u Burundi super archevêque n'ubugesera. Aha umwungere mukuru w'ibujumbura yaravuze ati ntivyumvikana ukuntu bovuga ngo archevêque, super archevêque n'ibindi. Ariko umuntu agerageje kuraba ngaha muri rikete sepebu yandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, turabona ijambo chaque diocèse et son évêque. Dufatiye rero kuri ibi bintu pasiteri wa mbere w'ibujumbura yiko aravuga ngo ibintu bya archevêque n'ibindi ngo bijanye navyo ngo ntituzi iyo vyavuye. Iki kintu none kiri muri rikete ntimwumva yuko bisa na vya bindi vya archevêque? Ibi bintu muravyumva muri Pentekoti n'umunsi wa rimwe? Iki kintu ca évêque hari ahantu muracumva mubivuge? Iki kintu ca diocèse hari ahantu muracumva muri Pentekoti? Nibaza rero ko yabivuze atabanje gusoma neza ivyo barungikiye umushikiranganje. Ikigira kabiri umuntu yovuga kuri rino kete, biraboneka yuko yanditswe n'utwara sepebu, n'umuyobozi w'ishengero rya Pentekoti y'Ibujumbura n'uwo mu Kayogoro, nibo bateye ko imikono. Ariko rero nta copie pour information iriko. Vyumvikana ko urwandiko barurungikiye umushikiranganje batagomba yuko abandi babibona. None wewe kwandika gute urwandiko ntumenyesha abandi musangiye ibikorwa? Mutebagabo twe twagize ibi nibi twasavye ibi nibi raba ubwo rwandiko. Voilà, copie pour information nikisigura. Aha rero birashobora kuboneka yuko atamuco warimwo. Bari kwandika bati bimenyeshejwe amashengero. Nico gituma abandi bagira batebagabo ibi bintu batagomba yuko abandi babimenya. Ibi bintu vyo mu gifuri hari ikintu cinyegeje inyuma. Umvereza muri abo 11 nta numwe aruta uwundi. Hariho abatari bafise ivyete nibo ngomba kubabari. Ni Rusagara, Kayanza, Gitega, Karama, Mukoni na Ruyigi. Nta vyete bari bafise kuko bari bashasha bagendera kubabavyaye. Ariko ubu ikete Rusagara ifise irangana niyo Bujumbura ifise, kuko ntituzoza gutegeka Rusagara, ntibikunda. Ivyo rero nk'abakiristo turabibabariye mu bisengere, nta nzira ikirasha, n'abatarabikora bazobikora bukebuke, none bazikura mu muryango. Aha rero niho hariho kode batabwira abantu. Ntibababwira ivyahindutse muri sepebu, ko sepebu ariyo iri hejuru y'amashengero, ariyo igomba gutwara ayo mashengero yose. Aka rero ko batagomba kukavuga, nimba amashengero angana atari isumba irindi, nukuvuga ngo arigenga, atekerezwa kugira n'ubuserukizi bwayo, représentation légale. Kuko nta kuntu wovuga ngo urigenga utwagwa n'uwundi mugabo. Voilà. Aha rero niho bicangira abantu. Ariko nibaza yuko twavuze ingene itegeko ryo mu 2022 ribisigura. Ayo mashengero yose uko ari 15 imwe yategerezwa kugira president yayo. Nuko ikigwa cabaye kirekire, reka turangirize ku mpanuro.
bungere bo mw'ishengero rya Pentecote mwogaba cane mukaraba yuko ibintu muriko murakora bidashobora gutuma muroha canke musuka mu nyenga abo murongoye. Mureke guhahamira amaronko n'uburongozi bw'ikirenga kuko ivyo bintu bironona, birica. Rondera kugira iherezo ryiza abantu b'Imana. Ariko mwame mwibuka kandi ko amaronko menshi aziba amatwi. Ndabaha akarorero mu kurangiza kuri ibintu vyanyu byo muri sepebu. Ibi bintu muriko murapfa. Dufate yuko sepebu ari nk'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Ibihugu vyagiye hamwe bigira communauté de pays d'Afrique de l'Est. Umunyamabanga agenwa ngo afashe canke arongorera ivyo bihugu ku maproje biba vyihaye gukorera hamwe, ntacaza ngo avogere ubwigenge bw'igihugu cose. Igihugu cose kiba gifise ubwigenge bwaco. Ntacaza ngo abwire perezida w'u Burundi ngo gira ukunuku, wabwire perezida wa Tanzania ngo mwe mutegerezwa kugira ukunuku, wabwire perezida w'u Rwanda ngo mwe mutegerezwa kugira ukunuku. Ivyo ntavyinjiramwo. Namwe niko bimeze. Kubona amashengero afise ishirahamwe ahurikiyemwo, bibaye ngombwa agakorera ibikorwa hamwe, arafise n'ibindi bikorwa akora ku biti vyayo, arafise ubwigenge ntavogerwa. Nukuvuga ngo bakeneye gukora ikintu baragikora vyavuye mu nama nkuru yabo, bakagikora ata wundi muntu aje kubaha amategeko. Kuvuga rero ngo amashengero ya Pentekoti yoserukirwa n'umuntu umwe akaba ari nawe yarongoye, ivyo murumva yuko ari bindi bintu. Murumva yuko uwo muntu yoba yihaye akazi kenshi cane, akazi ko muremera cane, kandi yoba yavogereye ubwigenge bw'ayo mashengero. Rero vyoba vyiza muretse uko mwahora, sepebu ikaguma ikora ibikorwa uko yahora, hanyuma mugatunganya ivyo leta yababwiye. Ni vyiza ko mwosenga cane kuko murumva yuko shetani ari ku muryango. Imana yo mwijuru rero nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.